Mu gisirikare c'u Burundi havugwa y'amaki kino gihe. Ba basirikare b'u Burundi bari kugaruza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia, baba abasirikare bari kugataka ku Burundi bose bafise imyidogo. Mwahava mumbaza muti none ga wampayinga. Imyidogo y'abo basirikare ihagaze kuki na nyarirya baheruka kuronswa agahembo gatubutse. Nivyo abasirikare baheruka kugarurizwa umunezero satani yabanyaze. Amahera baronkejwe na yahora asohoka ariko ntabashikire. Ivyo bikaba vyemezwa n'umukuru w'igihugu nyene. Mu gisoda niho twaragerageje ndabakoresha barabiharura neza. Muga basanga byo twara amahera menshi cyane bacavuga bati reka tubanze gusa twubahirize aya mategeko mashasha nyine ari mu gisoda abari byo twubahiriza hanyuma ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi nk'ubu abantu hari habo cabibaza ngo abasoda ngo be na police ngo kumenga ngo hariho ngo akarusha barose n'amategeko yarahasanzwe ivyo bace barwa muge bindi barabihejeje kuburyo race ndabwira ni mugende mufashe nabo mu butunga. Okay, murumva yuko umukuru w'igihugu yivugiye ati n'amategeko yarahasanzwe. Vyumvikana ko yashizwe mu ngiro atari bwigera ashigwa mu ngiro. Ayo mafaranga yabo yahora asohoka mugabo iyo yahora atumukira nanje ntimuhambaze. Ivyo bindi bizoza uko bazoba bariko baratunganiriza abandi nk'ubu. Aka kantu rero mukumve neza niko kariko karatuma abasirikare bidoga. Ati abasirikare bazotunganirizwa nk'uko abandi bakozi ba leta bazoba bariko baratunganirizwa. Ubu rero abasirikare bavuga bati none nibiki ko abandi bakozi ba leta baheruka kurabirwa twebwe natwe twaciye twibagirwa kandi umukuru w'igihugu yari yabivuze. Ku rundi ruhande rero ugerageje kuvyumviriza neza urumva ko umukuru w'ibiro vya gisirikare avuga igihushane n'ivyo umukuru w'igihugu yavuze. We wavuga ati amahera najya nyene mwarayaronse. Mu bisanzwe we asa n'ubakura ku nzira. Rero iteka mu gihugu atwongera umushahara kandi ku buryo bushimishije kandi bituma abasirikare n'igipolisi bagira iteka. Yishimikije rero bimwe bimwe nuvuga ngaha bimwe biri mu masitati bijanye n'amaprime indemnity twabishyize mu masitati bacabyongera ko bacafatanya na politiki salariale y'igihugu. Rero ngiye ku maprime n'amaindemnity singene nobyita uburusho ikirinjyana uburusho twaronse uburusho kajanye indemnité de suggestion ndababwiye ni ya kuntu sirikare shubaha sisumeta ta revolte turekuriwe kumenyekano turekuriwe kugaba kubyabasindika. Ico rero dusabe duhera akarusho kamwe na Nintendo Bruce bazi yuko tuba mu ishamba rero duhera akarusho ama baratanga akarusho bagendesha indege Tremendo Vol ayeri hanyuma baratanga akarusho no kubigisha abaformateur aho ni kuba ofisiye no kubisongere ka formateur hamwe rero na prime de fonction. Kuba sirikare baronse de suggestion de Bruce de charge
baduhorana charge na fonction ntabyo bahorana ubu byaragiyemo. Hanyuma rero hari ibindi navuze ntibijyanye na politiki salariale mu gihugu, maze yuko kare kumbure umenga twebwe ntitwize abasirikare, mugabo bivanye n'ukuntu baharura uturusho canke ivyo tuma bibafatira ku buryo bongera umushahara, wasanga mu misozi umenga ntitwemererako, ariko ubu twarabifatiyeko. Ibyo bafatiyeko rero biragoye gusigura buke buke kuko n'ibintu bihanitse, babyize iminsi myinshi. Twashyizeho umugwi warongowe mbere na ngaha mu Gisozi, duca bisunga ivyo abafonctionnaire bandi bariko barakorerako bigize umushahara. urumva yuko avuga ati bisunze nk'ivyo bisunze ku bandi bafonctionnaire. Byumvikana ko ajya amahera abasirikare baheruka guhabwa byaciye biharugwa nka ajustement salariale y'abandi bafonctionnaire. Aha rero niho abasirikare basa n'abarenganirijwe. Umukuru w'igihugu ati hashizwe mu ngiro amategeko yarasanzwe ariho ku basirikare. Yandi majambo bagarurijwe amahera yahora asohoka batazi iyaja. Muca mwumva yuko vya bietaje vyahora biva ngaha nyene. Aha rero mvuze aka kantu ndabizi neza ko hariho abantu baca batangura guhekenya imisaya, ariko nta kundi reka tubivuge. Aka n'akarenganyo kariko karagirirwa abasirikare. Imbeba yahiye ku murizo iti kangiyemwo. N'abasirikare rero naho batavuga canke ngo bagire greve kabagiyemwo. Barabona yuko ahantu bariko baraharenganirizwa naho batavuga. Aha rero niho basubire bakaguma batabaza umukuru w'igihugu bati yereka mukuru w'igihugu, uwabaye mwiza aba muzima, subira turabire, turiko turarenganywa riva. Aha rero turavuga duti umukuru w'igihugu yosubira akavyigako, kuko yaza yarabivuze ati abasirikare n'abapolisi bategerezwa gutunganirizwa nk'abandi bafonctionnaire. Ico gitihwe abasirikare rero bafise imyidogo myinshi cane. Abari mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia baridoga, bavuga ko hariho abagomba bakwiza umwaka wose batararonswa agahembo. Nk'akarorero nk'aya mabatayo ya 67, 68, 69 baheraniwe amezi 9. Batayo ya 65 na 66 baheraniwe amezi 7 bagomba binjire muri 8. Batayo ya 62, 63 na 64 nabo baramaze kuronka, mugabo ntibaronkejwe yose, bishuza amezi 3. Igitangaje rero nuko ibi bintu bishikira abasirikare b'u Burundi gusa, ariko abasirikare bo mu bindi bihugu bahemberwa ku mwanya. Ngo kare na kare bakiri muco bita amisome, ngo mu mategeko bategerezwa guhembwa ku mezi 3. Aha rero naho nyene byaragorana ntibayaronkere ku gihe, bigatwara nk'umwaka wose kugira ngo bazoyaronswe. Ubu amisome yahindutse atimisi, ngo ubu amahera arihuta gusohoka no ku kwezi kumwe canke amezi 2 amafaranga arasohoka. Aha rero umuntu yoca yibaza ati none kugira ngo abasirikare b'u Burundi bashobore gukubita amezi 9 batararonswa gahembo kandi kaba karasohotse, ayo mahera yabo abari hehe? Abariko arakora iki? Ivyo si agaseseshwa rumuri. Murazi yuko abategetsi nka bose babaye abadandaza. Vyumvikana ko ayo mahera yabo abariko arakoreshwa urudandazwa bakayabaha aza yararonse inyungu. Izo nyungu rero akaba atari zija kubaka amabarabara canke amavuriro, ahubwo nizija kubaka vya bindi muca muvyumva namwe. Abasirikare rero barasaba bashimitse yuko bohabwa agahembo kabo. Bati ntivyumvikana ukuntu imiryango yacu yoguma imererwa nabi kandi twarakoze,
aha namwe murumva yuko hariho akantu katameze neza kabisa. Erega si ibyo gusa wampaye inka, ingorane abasirikare bafise n'akanyinga kazo, ngo n'abagiye ngo bagiye kurondera amahera muri sekademe ya banki y'abasirikare, ngo ntibakurenza ibihumbi 200, bakubwira bati genda uzogaruka nta mahera ariho. Ibi bintu rero bikaba biriko biratangaza abantu benshi bati none ibi bintu nibiki ko amahera aba yaratowe muri bije bisubira kugenda gute ngo ntabe ari ku makonde. Ibi akaba ari bibazo atawurashobora kubironkera inyishu kino gihe. Nta muntu n'umwe ashobora gutanga umuco, byose birimo igipfungu, ariko bategerezwa gutanga umuco w'ikiriko kirabituma. Mwiyumvire ukuntu baba ariko baracumukura, bavuye mu ntara bagiye kurondera amahera, basanze ataye ariho, bababwiye bati nimugende muzogaruka. Murazi yuko uburyo bwo kwiyunguruza busanzwe bugoye kino gihe, none nayo matransport n'akantu wa musirikare azoheza ahembwa yangana gute? Ingorane ziri mu gisirikare nta wozivuga ngo ashobore kuzimara, ngo mu manama atandukanye canke mu makozeri morale bababwiye bati ubu rero mu gisirikare bigiye guhinduka. Bati muri ibije nyene yatowe abasirikare mugiye kuzohora muronswa isardine 2 n'amakorone beef 2, aho ni ku kwezi. Bati mugiye guhora muronswa ifu y'ibigori, muronswe sauce tomate, muronswe amata y'ifu, muronswe n'umukate mu gitondo wampaye inka. Bati mweho kuki ntimuri biremwa? Batigira amahoro mugiye kwama mufungura n'inyama imisi yose. Abasirikare batangura kumira amate, bati yampaye inka we rero tugiye kogorora. Ngo gushika ubu nta kintu na kimwe bararonswa mu ivyo tuvuze kiretse inyama gusa. Ngo nazo nyene bababwira ngo babazaniye iz'imisi 4 ariko bagasanga n'iz'umunsi umwe. Umuntu rero agaca yiyumvira ati none ayo mahera ko yatowe muri bije ubu acajahe? Mumbabarire harakantu nari nibagiye wampaye inka. Bababwira bati muzokwaba muroswa isukari muze muranywa akayi kamata. Iyo sukari rero biragoye kumva iyo boyikura mu gihe ubu isukari asanzwe ari umuzi w'ibuye. Ingorane z'abasirikare ni nyinshi cane ntizohera. Abasirikare b'u Burundi basa nabigorewe. Abasirikare bavuga yuko baheruka kuronswa imyambaro mu 2021. Nukuvuga ngo ubu bagomba bakwize imyaka 3 bafise umwambaro umwe. Nukuvuga ngo iteni imwe, ibotine imwe, ibere imwe. Ho umusirikare ntasiba ku kazi yama yambaye ivyo. Ubu none mwumva vyo babimeze gute? Bavuga bati ibotine zaraduhereyeko, bati ubu leta bwaraduhereyeko, bati c'ubu leta coco turamaze nk'imyaka ishika kuri 6 tutaburoswa. Ama eskwime ya gisirikare canke amasume ngo ivyo nta nuwo bakibaza. Imatera ngo zirabashiriyeko. Amasogisi murazi yuko hariho amasogisi ya gisirikare, aho guca amasogisi nta nuwo bakikivuga. Amakamyo ya gisirikare bidoga bavuga bati ubu ayo makamyo yarabaye abakecuru. Nukuvuga yuko ayo makamyo usanga ashaje gose, aho imwe kugira ngo yake usanga abasirikare babanza gukorana. Mana yanje, mana yanje. Aha rero ni danje abasirikare babizicuya. Ya. Imana ishimwe ko yatse. Aha abasirikare inkungugu ivyuya biba vyabarenze kugira ngo ikamyo irinde yaka. Mwene izi rero nizo usanga zihaye inkumbi ku mabarabara. Izi bazita ijomamfu, ukabona ikamyo y'igisirikare banza uhagarare irakurira. Hari izo usanga amafura atagifata, zitakija muri garage. Ibi nibibazo rero bikomeye. Abasirikare barinze bitabariza babonye yuko ari danje. Mwiyumvire igihugu gitewe bigakenerwa yuko abasirikare baja kugira intervention rapide.
hanyuma bakaba bifitiye amakamyo mu kudemara agira ibintu nkamwe n'ibi. Hoca habiki turasavye ko ibikoresho vya gisirikare vyo kwitabwaho, mbere hakagurwa n'ibindi bishasha kugira ngo twirinde impanuka. Tubuza abasirikare kubera mwene ibi bintu aba ari ubuhombe bukomeye ku gihugu. Vuze ibi, abasirikare bobo bagira mu modokari nkamwe nizi baratahura ico mvuze. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi.